akazi turabaramukije kandi turabaha ikaze mu kiganiro twabateguriye. Uno munsi turi ku gatumba ku musozi Murambi kujya gatatu, ni muri secteur Murambi iri muri zone Gasenyi mu komine Buganda, ni mu ntara ya Cibitoke. Tuba turi iruhande y'uruzi Muhira. Aha rero tukaba twasanze uwo mushinga ntahe Pierre KIKONDJO, akaba ari umwe mu bagize societe CDO AKAZI NI AKAZI. Tubibutse ko mu minsi yahera twaganiriye, aratubwira imigambi itari mike n'ibintu byinshi ashobora kurangura, ariko atubwira ati ndabasabye muze mushike ku gatumba mubone imirima, mubone ingene bimeze. Uno munsi rero twahishikiye kugira ngo radio CDO AKAZI NI AKAZI ibumvishe ku gatumba ingene bameze, mbega imirima imeze gute, mbega ivyerekeye ubworozi bimeze gute, mbega ibindi migambi itari mike umunywanyi wa radio CDO AKAZI NI AKAZI ashobora kurangura. Ndabibutse yuko yavuze ati iyo umuntu ari umunywanyi wa radio CDO AKAZI NI AKAZI adashobora guha akazi abantu barenga 10 ntitumuvuga ko ari umunywanyi mwiza wa radio CDO AKAZI NI AKAZI. No munsi rero twahashike kugira ngo twumve tubone nyene twibonere n'amaso yacu, tubikorakore ibintu yatubwiye ko ari byo. Ariko rero tusanze tutanabivuga cyane, tubonye ari ibintu byiza cyane, tusanze ari imirima myiza, bafise ubworozi, inkoko n'ivyerekeye amadendo, sinzi ukuntu bayita mu Kirundi, bayita ngo amadendo. Dendo bazita gute? Dendo tuzita dendo nyine. Ego nziza, hariho ubukwavu, hariho inkoko, hariho n'amafi, eka ibitari bikereka wenyene ace abibabwira. Turabaramukije umushinga naye Pierre KIKONDJO. Ndabaramukije myesha makuru. Ndanezerewe kubona ubutumire nabahaye mwabwubahirije. Jewe nkuko munzi ndi umunywanyi wa societe CDO AKAZI NI AKAZI, nkaba n'umunywanyi wa radio CDO AKAZI NI AKAZI. Kubona mwashitse ku gatumba ni ibintu binejeje cyane gose. Niyo mpamvu ntiyakamo abarundi bose bo muri diaspora bafise imigambi bakorera mu Burundi bashobora guhamagara radio CDO AKAZI NI AKAZI bakabereka kugira ngo ibyo bakora mu Burundi bwose bubimenye. Nk'ubu je ndanezerewe kubona ibyo nkora abarundi n'Uburundi bagiye kubimenya. Aha rero twashitse ni Muhira, ni hano bahita ku Muhira ko turi hafi y'uruzi ya Muhira, ariko ni mu secteur Murambi, tukaba turi muri zone Gasenyi komine Buganda. Aha rero nkuko mwabibonye turafise imirima, turafise ibitoki, turafise ibigori, turafise n'ibitunguru, turafise n'intore n'amateke murayabona, n'imisoma murayibona, n'ibitunguru nabivuze. Ariko rero uretse kurima hano turarima n'imyumbati hano, ariko turafise n'ibindi tworora hano. Mwabonye turorora inka, turorora impene, turorora n'inkoko n'inkanga n'amadendo, turafise n'amafi. Mwabonye ibiyaga hano, tufise nk'ibiyaga birenga 6 twororamo amafi, twororamo amatirapia, ariko turorora amakarpe nkuko mwabibonye. Kuri make ni ibintu uvuga hano ibyo dukora, ariko sindabikora jenyene, bifise n'abandi dukorana. Aha duhagaze hari nk'abakozi barenga 6, muraza kubabona muraganira nabo, ariko nkuko mwaje kuntemberera ku gatumba ndabatwara n'ahandi murabe n'ibindi dukora, kuko turafise n'amatunda hano Murambi nyene ivyamwa, ariko turafise naho turimo imyumbati bya kijambere hariya muri Gasenyi rurare, naho nyene murahashika. Mwazindutse rero kugira ngo mumenye ibyo dukora, natwe turabibereka byose ibyo dukora, nta nakimwe tubanyegeze. Murakoze cyane. Muravuze yuko mu murima ibitari bike, hama kandi mukagira n'ubworozi bw'amafi, eka murorora inka, inkoko, impene twabibonye. None mu majambo make mutubwira nk'aha hantu murimira hangana gute? Ahantu turimira niba ari hatonya ni nka hectare 6. Yego. Kuko aha twagiye twagura n'akarere, tukagura akarere twitegura kuzogira imigambi
turi kumwe n'abandi bene wacu b'abarundi ni kuvuga dutegura kuzotangira koperative niniya tumaze kwagura akarere yego niyo mugambi wacu. Murakoze cyane ndibuka ko mu kiganiro cigeze guca kuri radio CDO AKAZI NI AKAZI mwatubwiye muti ibi byose tubikora muri wa mugambi w'imbono y'igihugu cyo kizoba cifashe muri 2040 kandi kizoba giteye imbere mu mwaka wa 2060. None mubiravye mubona muvuga muti tugeze he tuja hehe twifuza gushika kuki cyane cyane mufatiye kuri imigambi yanyu y'uburimyi ubworozi bw'ibitungwa n'amafi eka n'ibindi bitari bike n'imirima yose mubona muti twifuza gushika kuki? Murakoze cyane kuri icyo kibazo kuko murabizi yuko twebwe dukorera mu bihugu byo hanze nyene cubahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaduteye akamo kugira ngo tuze dufashe mu yambono ya 2040 igihugu kifashe n'iyambono 2060 igihugu giteye imbere. Iyo bavuze rero gutera imbere cyangwa igihugu kifashe hariho benshi bumva ko ari kubaka amazu meza kubaka amabarabara ariko bakibagira yuko icyo gihe abantu bazogomba kurya kandi bazoba ari benshi kandi abazoba bagira ibintu byo kurima n'ubworozi azoba ari abantu bakenya. Twebwe muri uwo mugambi rero y'imbono zibiri twavuze Burundi bwifashe mu 40 igihugu kiteye imbere mu 60 twamenye yuko icyo gihe abantu bazoba ari benshi kandi bazogomba kurya bose. Umugambi wacu rero dufise hano ingorane dufise hano niko tudafise umuyaga nkuba twashaka kubaka hano ferme nini ya cyane tukabaka na abattoir moderne mu buryo amacuniro mu buryo dushaka kwitegura yaba ibyo turoreye hano tukabicunira hano yaba n'abandi bagomba gucuna bya bindi bacunira mu mazi bakaza gucunira hano none tukitegura neza tukabindana n'imodoka mu buryo tushaka no gushora ibujumbura ndavuga bujumbura muri centre ville abantu bakaronka ibyo tworora hano kuko jewe nk'umuntu aba hanze birambabaza cyane gose iyo mbonye abarundi bajya inkoko zivuye mu Bushinwa iyo mbonye abarundi bajya ibintu dufise hano iwacu dushoboye iwacu biva hanze. Rero mu mugambi wanje nabo tufatanyije nibaza yuko mu myaka 40 tuza tumaze kuronka yo amacuniro meza moderne dushobora guterera n'icyo gihugu cyacu kiza kizoba kigeze mu cyo gihe kiyo mbono igihugu kifashe n'igihugu giteye imbere. Murakoze cyane muti iyo mbonye abarundi bafungura ifi zivuye hanze bakarya inkoko zivuye hanze n'ukuri birababaza kandi biracumita mu mutima. None mubona mwebwe muzobishobora nka mwebwe nyene canke mugira muti tuzofashanya n'abandi kugira ngo tugwize uwo mwimbu? Ikibazo ni kiza ubajije jeje nyene nta kintu nshaka kwimarira umugambi nuko dufatanya n'abandi nk'abo no munsi bakora ari abakozi ejo aho bukera bazoba ari abanywanyi mu bandi tumaze gukereya iyo koperative kandi si twe twenyene nize ko ari n'andi barundi aho bari hose bafite imigambi nk'iyo twese hamwe birashoboka yuko ata Burundi bwokongera kandi gusuma ifi ivuye mu Bushinwa imaze amezi 2 muri congelateur amezi 6 mu nzira inkoko kandi tuzifise hano. Mwabonye n'inkoko zacu hano inkoko ziri libre zitembera muri clôture mu buryo ari inkoko ziri santé zijya ibintu presque naturel. Yego turazigaburira ariko murabona ko ari za nkoko z'ikirundi zacu dufise amagara meza ziri nobera. Izo nkoko rero byarekanye yuko izo nkoko zifise akamaro mu mubiri w'abantu. N'amafi nuko mwabonye ibiyaga dufise imiyantumbero nyene yo kwanka yuko abarundi tubandanya gufungura nabi twibaza ko dufunguye neza two turafungura nabi turwanye ibyo bintu batuzana inkoko zimaze indwi zitatu zibiri tukazifungura tuzi yuko dufunguye inkoko zikuze zimeze neza kandi atari ivyo. Niyo mpamvu twihaye umugambi wo korora inkoko n'inkanga n'amadendo yemwe n'amafi kugira ngo amafi yacu akure ajya ibintu naturel ntabandanye kuko amafi menshi batuzana n'amafi
afungura amaproduit avanze amaproduit chimique. Ibyo rero nibyo tugomba kugwanya nk'abarundi bakunda Uburundi, ibyo tuzobigwanya ari uko dukoze iby'iwacu. Murakoze cyane. Burya rero erega duhora dufungura tutabizi iminsi zimaze n'ibintu ziba zafunguye, ariko ngahaye murabona nimwe muzigaburira, nimwe mumenye ico zifungura, kandi umuntu yozifungura buno nyene ikiva mu mazi canke impene ikiva mu ruhongore. Ariko bijya rero bafungura bivuye hanze, murumva ko biba bimaze iminsi myinshi kandi biba byamaze no kononeka. None twiyumviriye mwebwe musanzwe muba muri Canada, ico ciyumviro cabaje gute muri hariya muri Canada mumaze imyaka ingana gutya kose? Ico ciyumviro cabajemo gute kandi n'abasanzwe bari hano kitarabaza? Nuko twebwe turi vyabona, tubona ukuntu inkoko hariya dufungura ari inkoko zitamara zimara indwi zibiri zitatu, umuswi umaze iminsi ibiri baca bazitera urushinge ikaca ivyimba, ukibaza ko imaze amezi 6 kandi imaze iminsi 3-4. Inyuma y'indi ndwi ugasanga inkoko bayitanye ku isoko, abantu bakayifungura bibaza ko bafunguye inkoko ifise akamaro mu mubiri, ariko ari uburozi. Ibyo rero maze gushika hano nkumva yuko hariho amahoteli meza yubashwe mu Burundi afungurira abantu inkoko zivuye mu Bushinwa, amafi avuye mu Bushinwa n'ahandi hose, zimwe zatewe inshinge. Nkaje nk'umuntu abizi yabibonye n'amaso mu maferme hariya, numvise ubwoba, numva yuko ari ikintu je nokora ku giti kiwanje. Ego ni gatonya nkora uravye Burundi nyene bungana, ariko nizeye ko hari n'abandi barundi mu zindi ntara no mu intara bafise umugambi nk'uyo kugira ngo dukore ibintu vyiza, abarundi bazofungura bakaronka amagara meza. Ni muri iyo ntumbero jewe nafashe umugambi wo kuvuga ati kanze na jewe ngira icyo nkora mu bandi. Yego, murakoze cyane. Aha twariko turavuga kuvyerekeye nk'inyama zaba iz'impene canke iz'inkoko canke iz'ifi, kuvyerekeye imirima navyo mubona gute? Kuvyerekeye imirima, jewe nk'umwe mu barundi yavukiye mu mirima, iyo nagiye hose nagumere wa wundi nyene umwe yazagenda n'abavyeyi mu mirima akabibona mu buryo n'ubu mbajije icyo nkunda cyane no kubira ko nkunda imirima cyane. Niyo mpamvu navuze ati jewe sinoza nje i Burundi nje kugura igitoki mu isoko, sinoza nje mu Burundi nje kugura igitunguru cankwe intore mu isoko cankwe imisoma cankwe ibindi byose mwabonye hano. Navuze ati burya ngwiza kurisha yera ku nama. Niyo mpamvu navuze ati jewe rero ngomba gutangira iwanje muhira, mfungure ibyo bivuye mu murimi wanje imbere ko nari ndabigurishiriza abandi. Niyo mpamvu nta yindi. Murakoze. Murakoze cyane. Ubu rero muri ino mu Burundi muravuga muti reka dufungure ibintu by'iwacu bya kama. Bega none mwe mwavuze muti tugikura twaguma mu rugo turima tuja mu mirima, ariko abandi rero iyo bageze hariya hanze bavuga bati ngukiza akiri wabo cyane ngukiza akiri suka, ariko muri wese ko mubibona abiyumvira gutyo mubabwira iki? Je nibaza yuko ari kurangara cyangwa ari gusamara, kuko ahubwo ukize agumana isuka. Niyo mpamvu jewe ndose akanya ndaza hano nkasanga abakoze ko barakora, naje nkafata isuka nkabafasha ibyo nshoboye nkabikora kugira ngo nerekane yuko niko bimeze, kuko ukora mu biro aho ukora hose ku mugoroba saa 6 uraraba ibyavuye mu mirima. Niyo mpamvu imirima novuga yuko igomba kugira akamaro mu buzima bw'abarundi ko nidutunze. Je nibaza yuko abatekereza uko nibagaruke mu nzira y'ukuri, bamenye ko isuka ari babareze, bamenye ko isuka ambize kubera isuka, maze bayihe valeur yayo. Nuko no bivuga kuri make jewe ndubahiriza isuka. Niyo mpamvu n'ubu nurura indege sindari Bujumbura ntarashika hano ku Gatumba, ndabi imirima nyene meze nzari je nyene simbana ndashitse. Kuri make nivyo novuga, imirima jewe ndayubaha cyane gose, ndayubaha kuko niyo tuba twaramenye yuko umuti wa mbere
ari ibifungurwa dufungura, kandi ibifungurwa byiza ni ibi by'iwacu i Burundi kama iwacu niyo bifungurwa byiza. Yego. None gusozera mubona mubwira iki abandi bari mu mahanga batariyumvira uko mwiyumvira ikintu mubabwira ni iki nk'imvibutso? Abari mu mahanga icyo nobibutsa gusa canke nk'abakebura nuko bagomba kumenya ko Burundi ari umeso yacu, nta kindi gihugu kw'isi yose dufise nabo udakunda ibi cyangwa ibiri, ariko igihugu cyo tugomba kugikunda, kandi iyo ugikunze n'umuvyeyi wacu, umuvyeyi wawe umukunda uramwegera ukamuganiriza ukamukuyakuya. Niyo mpamvu rero Burundi tugomba kuza tukarima tukabereka ubwenge twaronse iyo tuba, nabo Barundi nabo bakabikora. Mu akanya kabonetse turagenda iyo turima imyumbati, murabona yuko namenye ko tuja kurima imyumbati kijambere, donc mu buryo moderne, kandi tukimbura imyumbati myinshi muri espace ntonya ishoboka. Yego, nivyo notera kamo bene wacu bari hanze, ibyo dukora byose mu Burundi, yego nituze twubake dukore byose, ariko ntitwibagira imirima, kuko n'ubundi dufise uburyo ntitushobora kurima. Naje kubabwira yuko hano hangana ndaba n'amaso n'ibyo nzi ni zirenga hegitari 5. Wa mu mama wo Gatumba adafise uburyo ntashobora kurima aho hantu hose, ariko twe turabishoboye ko dufise uburyo uko bungana kose turabishoboye. Murakoze. Murakoze cyane. Sinzi ko hari ikindi mwovuga ico mwishima muvuga muti kiranezereye inshize ku Gatumba. Jewe icyo nishimira ni kubona mva mu Burundi muri 1972 nkagaruka muri 2013 nkaca ndondera itongo data yansohoreyeko, nkarondera titre yaryo, ariko sinshimhagarikisa ngaho. Nkamenya ko mfise abana 5, nkamenya yuko mfise n'umuryango mvukamo, nkamenya ko mfise n'ababanyi, nkaca ntangira kugura andi matongo biciye mu nzira y'ukuri, nkayagura. Ubu hariho abaza bangana bansaba ati Mutama duhe hariya turime, twinshi dufise aho turima, tuzotuma basi dusangira. Hari abo mpa bakarima ntidusangire, hari n'abandi mpa bakarima tugasangira. Murumva yuko icyo kintu sishobora kutabura kukishimira, kubona nkorana n'abanyagihugu bato bato bakanyiyumvamo nkabiyumvamo, bakambwira ibyo bibaza ibyo bifuza, ndabishoboye nkabafasha. Icyo kintu ndakishimira cyane rwose, kubona ndakuze ariko nkorana n'abantu bakiri bato, nkorana n'abantu bansumba imyaka, abasaza n'abakecuru mu nzira y'ubuzima barimo, kandi nkagira ikintu babamarira. Icyo rero sinobora kukishimira cyane rwose. Bakumva uba hariya muri Canada mugabo ugarutse ukabashikiramo, mukaguma muri bwa bumwe, mukaguma muri bwa bucuti, mukaguma muri umuryango. Nivyo navuze, kubona nja ku Gatumba nsanze nyokuru yicaye hasi, nkicara hasi nkamubaza amakuru, akambwira ikiri ku mutima, icyo nshoboye nkagikora, icyo nashoboye sindagikore. Numva ko nta kindi gishobora gutuma nineza. Akoze ikigoye tukagisangira, akami urutore rubisi tukarusangira, akambaza ati hariyo muragi intore, nkavuga ati ntazo tujya, ati none ucyabyibuka? Nkavuga ati ndavyibuka, nibi byandeze. Murumva yuko bamwe harigemo bibaza ko mba Bujumbura ntaba muri Canada, ariko bamwe bamaze kubimenya yuko ari byo kurimba muri Canada. Icyo bambwira ati ntiwahindutse, uri wa wundi nyene, wa wundi twari tuze kiri umwana yaza hano tugasangira ubugari, n'ubu tucyasangira urutore cyangwa ikijumba. Yego, nibyo navuga kuri make. Umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi, uwese mu diaspora. Muri CDO AKAZI NI AKAZI uwese mu diaspora.